Duhaguruke gatoya twicare duhaguruke. Haleluya, 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 amen, haleluya, 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 amen. Mwicare. Ivyashuwe Yohana 22 umurongo wa 20 nigwo rupapuro rwa nyuma rwa Bibiliya. Njanja mu Bitesalonike 4 mbere ku murongo w'indwi. Ndasoma 22 ku murongo wa 20. Ushingira inaha ivyo aravuga ategome ndaza vuba. Abandi bati amen. Urakagira gute? Subiramwo amen. Rimwe kabiri. Amen. Murakoze. Abitesalonike bambere kane n'urupapuro rw'amajana 233. Ndahera kuri 16. Ndasoma kuko umwami wacu bwiwazoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Ndaba shengero ry'Imana, kuba twicaye hano si ryo herezo. Oya, iherezo ryacu turiteze umunsi inzamba izovuga n'akamo k'umumarayika mukuru. Ako kamo kazoba ari ak'intsinzi. Abazokumva hazokumva bapfuye bapfiriye muri Kristo. Ntabwo bazogusengera wewe utapfiriye muri Kristo wamaze gupfa, ntibishoboka. Ndakuhanura uzopfe nimba uzoba warapfuye upfiriye murinde muri Kristo. Paulo acavuga ngo natwe abazoba bakiriho ariko aja yarapfuye, natwe abazoba bakiriho ntituzotangabo. Inzamba niyavuga umumarayika akavuza kamo, ibaze mvuza kamaha bariya bo hakurya bo kumva, ariko n'umumarayika azovuza kamo isi yose ikagira gute? Ikavyumva. Iki kirere rero ikimubona, kuko abapfuye badafiriye muri Kristo ntibazokumva. Abazoba bakiriho batizeye Kristo ako kamo ntibazokumva, ariko abizeye bose. Camwibaza natwebwe ubu n'ububwiriza bumwe bw'ikayogoro mu bubwiriza 80 uwokoranya abantu bose. Yesu avuga inzamba, abantu nabo bakitabira bati amen. Urakagira gute? Urakaza mwami Yesu. Bangahe bifuza kuzovuga muti amen? Urakaza mwami Yesu. Nanje ndimwo shengero ry'Imana. Ngiyo intumbero dufise, niyo dufise. Imana izimpe ku munsi nzambi zovuga narapfuye nkiri muzima, nzoca mvuga nti amen. Urakaza mwami Yesu. Ndabibifurije shengero ry'Imana. Nico nagira ndangize ndakubwira, ndaguhanura ihane, kuko umunsi wawe ntuzi. Ushobora kuba warapfuye, nuno munsi nzambi irashobora kuvuga. Ibi tugirirwa n'Imana, ariko ico ndabifurije iki kirere cyuzuye isi yose, Amerika, Oceania, Uburayi, Afrika, bose ikirere bazoba bariko bavuga ngo amen. Hallelujah.
amen. Urakaza mwami Yesu. Haguruka shengero. Hariho bamwe bazi muhaguruke neza. Mwijuru muririmbe juriyo babonye uzobayo jenzobayo hari inzi zizahabu zikangana cane hose hazobishimwe n'ibirori uzo yiririmba nk'usenga ndirimba uri kurasenga Imana bazoruhuka umusaraba nakabuza bagabigwa igitsibo ciza gabigwa igitsi nzoba ndimwo weho uzoba urimo nzobayo jenzoba bazobona umwami w'ubwiza zobona umwami w'ubwiza atamubabaru kiriho bame baneze banwena uzobayo jenzoba. Mundindire gatoyi inimero ikwirikira ivuga ngo hariho abazokomanga ku rugi bazoba bagize gute bugaranywe. Muntu wicaye hano uhagaze hano ndagusabira imbere y'Imana ntuzobe mu bugaranywe. Wewe ugira uti hari icombuza gusanganira umwami Yesu, ubu ndaguhaye kaze turiko turaririmba iyo nimero ibabaje. Ndaguhaye kaze ucuza ufukame hano. Abazokomanga kuru bugaranywe bazo barigwa ngo simbazi uzobayo jenzo ndakizobumva haleluya kuko urugi ruzoba rukinzwe bona gisibo uzobayo jenzo. Inimero nziza bamwe bazama bari eremba bari kumwe n'ababohowe n'ama uzoburiya mugenzo yo jenzo. Yerade haleluya nezeranywe n'umuki haleluya oh jenzobayo bazoruhuka. Gorora amaboko tuzoruhuka umusaraba kabisa. Buza ntakabuza tugabigwa igitsibo ciza jenzobayo tuzobona umwami w'ubwiza atamubabarukiriho. Haleluya ko mwarushe narushize hejuru
hariho bamwe tuzi niwivuge ko tubone uriyo tubone ibyiza tubikiwe uzobayo jenzobayo tuzobona we senga Imana twese tuzama turirimba turi kumwe n'ababohowe n'amaraso wewe uzobayo jenzobayo yera tunezeranywe n'umukiza babaro haleluya shengero ry'Imana twese twihakamo tuti haleluya haleluya ndabifurije kuzobayo mwicare mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye ko ari wowe mwungere mwiza kandi we witwa irembo ry'intama uri kuradutegurira igihugu ciza cyane igihugu c'abera igihugu kitabamwo urupfu igihugu kitabamwo ingorane igihugu tuzokwama turirimba kandi watubwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere turakwizeye Yesu turakuravya uri mwijuru ubibone ko tugushikirije imitima turanezerewe ko hari ijuru turanezerewe ko hari igihugu ciza cyane uri kurategurira abera none rero twongeye kuvuga mu ntango z'uno mwaka ngo urakoze Yesu urakoze kandi turavuze ngo urakaza mwami Yesu urakaza ushireho ingoma y'amahoro urakaza ushireho ingoma y'imyaka 1000 urakaza uduha ubugingo budashira urakaza tuganzanye nawe urakaza mwami Yesu urakaza ishengero ryawe turavuze ngo urakaza uri umwami mwiza cyane urakaza turonka umunezero urakaza abapfiriwe muri wowe bazuke batakibona umubabaro ukundi hezagira mwami ikoraniro ryaje uno munsi iki gihugu ciza cyane umuntu wese arabwiwe ngene ategura kuzojayo turasengeye aba bantu bihanye mwami Yesu baharire amaraso yawe turirimbye ngo ababohowe n'amaraso turasavye amaraso ya Yesu abohore bohora mwami Yesu bohora ibyaboshwe na wa mubi bohora abo Satana twaza amanyama baronka umwidegemvyo babohogwe n'amaraso yawe ibyabagoye ubibaharire mwami ibyabananije byose ubibakureko baronka umutima mushasha mu ntango z'uno mwaka ubaha umunezero w'agakiza ubaha indirimbo sha urakoze ko bose ubahariye kandi ubahaye umunezero w'agakiza ubanditse no mu gitabo cy'ubugingo natwe tubasengeye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Abagwaye ndabifurije Ebenezer nukuri Imana izibatabare Najimana yarantabaye muri uyu mwaka mwumvira muti Ebenezer murakoze cyane abagwaye abakeneye kuzura mpemu yera bagira bati Imana uzuturongoze gushika aho tuzumva kakamo ko mu marayika mukuru
n'inzamba y'Imana ziriko ziravuga, natwe tuti amen. Urakaza mwami Yesu. Abifuza ko Mpwemu Yera azobarongora n'abagwaye bahaguruke. Hanyuma ncesaba. Mana turagushimiye, urumukiza, 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 urumukiza. Mwami Mana, umuntu agwaye ari hano, uyu yarungitse icambazo akizera, turamurambitse kw'ibiganza. Urumukiza, gutabagwa kuvuye mu ijuru kuhabe, inkomezi z'Imana zururukira aha hantu, kuko ingabire zose watanze mu ishengero ryo mu Kayogoro ziri hano Mana. Turagoroye ibiganza abakozi b'Imana kuri aba bantu bagwaye, umuntu wese ahatabarigwe, uwabariwe na muganga ngo ntibigikunda nibikunde mu izina rya Yesu. Uwamana imisonga ihagarare, stop mu izina rya Yesu. Abantu b'Imana batabagwe. Urakoze Mana kurumukiza. Turasavye Mwami, hari jambo wavuze ngo mu minsi yerezo nzosuka Mpwemu wanje kubari n'umubiri bose. Erega urazi ko twambaye umubiri, waciye uvuga ngo abahungu n'abakobwa bazovugishwa nanje, abatama n'abatamakazi bace barota inzozi. Warabivuze Mwami, nibituweko, bibe ku bantu bawe, bibe kuri rikoraniro, ntihagira umuntu agenda n'ubukene, kandi Imana yaratanze ubushobozi. Urakoze, uragororotse, n'uhabwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Shengero ry'Imana Ebenezer, uyu mwaka tuzogaruke hano, umwaka uza twese twihiki akamu. Yesu abahe.